umusore ugasanga saa yine araryamye mu nzu ngo nta kazi afise, umukobwa akavyuka saa 3 y'ijoro ngo nta kazi afise, kandi wasanga mu rupangu ntiyakubuye ntiyakoropye ntiyameshe. Reka mbwira abasore mu fiyanse, ntuzopfe guhurira umuntu no kuri Facebook cyangwa ngo muhurire mwibarabara utamuzi, uzotohoza ahantu umukobwa aba umusiripriyene nka saa moya, siriprize saa moya ubushitse muhira ubaza atari hehe, bazokubwira ataracahirira ari hari yararyamye, uzocukura kuri liste. Abakobwa ba kera sizeri baba bavyutse bacanye imbabura, batetse akayi, bogeje amasahani, baringanije intebe, baringanije igitanda, baringanije ibintu byose. Winjiye muri saro usanga ari prop, winjira hariya mwibarabara ugasanga bakubuye gushika nko kwikaburimbi, kavuga ati uyu mukobwa arafise yerekwa arashobora kubaka. Abakobwa b'ubu rero bazi ko kuronka umugabo ari kudifereza meka. Wapi mwe bakobwa bijya sivyo bitanga abagabo? Wapi? Murabikubita ko rero mu gatondo, mugakubita ko kuminwa, kunzara ku bintu byose, mukaca mugenda mwagendetse rero ngo barababona bande. Abasore banje mubarabire ku kazi, abo bantu mubarabire ku kazi, nimubarabire muri oyaye, barabire kuri tere, barabire mu bikogwa, barabire mu kazi. Erega nkeneye ingo nziza zitamvuruga, ejo ntabashingire ejo ngo zikaba zabomotse. Benabo igituma dufise ingorane mwiki gihe mwiyisi, dufise abakobwa batigishijwe ingene bafata abagabo, dufise abakobwa babona ko kuronka abagabo ari bizo bya sinzi n'ivyo bintu murantunga David. Oyaye, kora embara neza, kora wihijambo, kora. Ay.